Mwaramutse sinkunze kuvuga cyane iyo hari umuntu w'umundi muntu ari kuri internet donc aba bita ngo naba content creator canke social media influencer iyo bamvuze ko nta kintu ngira ndabavuga ko kuko bon ndirenganira nta mwanya afite kugira ntuzeye aya madrama yo kuri internet ariko ingiye kugira ico ndayivuze ko kuberana cyane cyane ije novuga mu rukurikirane rw'iterabwoba ndiko ndagirirwa mpereye kuri umuntu w'umubanyi yanterefonye avuga yuko nkwiye guceceka ivyo ndiko ndavuga vyose ari amafutiko nonuma. Urabeshya abantu kandi bihagarike. Akavuga ko agiye kubwira abantu biwe mu Burundi ngo bankorere ko si vuvule ndavuga tradition yavuze mu Congereza vyanamfashije cyane kubera biri mu Congereza ko abwiye kubwira abarundi bose bari ino ngo banterefone. You will send your YouTube to everybody. You will get a couple of calls or whatever. Ngashima kandi ko ata murundi yakoze iryo erreur ngo anterefone kuko you know me. Hanyuma n'ibindi vyinshi nyene yaravuze ibintu vyinshi cyane nagashavu cyane n'umujinya ntabwige numva nta muntu nabwige numva ngira umujinya nk'uwo ni wa muntu namwiciye umuntu. Jewe mubwire mvugana n'abagenero mu Burundi. I have generals in Burundi myself. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi intera hamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Ku batavuga icongereza kumbure kino cyo bakiza umuntu agisiguye mva kuvuze ngo I have generals in Burundi myself. Ngo mfise abagenero mu Burundi jewe nyene. Imagine iyo arrogance. Abagenero wabarokitse ryari wabatreninze ryari wabahaye amagrade ryari ubahemba gute mfise abagenero mu Burundi. Imagine vraiment. Et puis ucha wibaza vraiment abagenero b'u Burundi bakoreshwa comme des tueurs à gage. Kugira je ne sais pas utewe bajyana usanga bafise imbwa munyihanganire pese nguze kwita abantu imbwa mugabo ni analogie ni métaphore uri kumwe n'imbwa ikaze umuntu akabwiye ko cyubwiye ngo fata mushuhurireko abagenero bo gushuhurira gwa ko umuntu bo biyubahiriza gute. Encore nta mugenero arantera ubwoba ndeka kubeja nta mugenero arantera ubwoba mugabo kumva ko abagenero ari tools ari bikoresho ari imbwa y'uruhigi ushaka gushuhira ku muntu mudahuje ngo mfatira ujya bafate kujya ushuhura imbwa ngo kamata nagasuzuguro ariko asuzugura abagenero bacu bariyubaha. Jenda kuze kubona baratuza mon general n'umuntu w'umushinga ntahe avuga ijambo yubahirije sinumva yuko umutelefona ngo umushura ku muntu. Bo ntabandi bagenero besho general prime niyo ngabo cyase bareka avuga ibintu by'amafuti n'umuntu w'umushinga ntahe nta muntu uvuga ngo reka namushure ku muntu. Sinza abandi bagenero wawe ahantu bari bakwiye kunyeguruka tubamenya amazina yabo kwanza bagenero binyegeza tubanye amazina nabo tubanye n'akazi kabo tubabaze yuko uyu mugabo bahemba azarabashuhira ku bantu. Anyway reka dukomeze. Bo ubu rero reka ndamureke ivyiwe turiko tuzobimenyana ngaruke kuri iyi message y'umuntu yitwa ngo ni Samandari na Inarunyonga net. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Encore une fois aba bantu ko biyita abahizi ko umva bakomeye kudusumvya ba murundi cakenge bande ko umva ko ukomeye alright kukomeye wewe kuko udashize izina ryawe ngaho kuko udashira visage yaho ngaho. Twe turahisha amazina kubera dutinya ko mutumesa turahisha amavisage kubera wewe nawe uhisha visage kubera iki kubera you are un coward. You are a coward. Murano baba coward. Face me kuri muhiziza na visage au moins niwo mwidondora vuze uzane tuvugane mwe muri abantu bakware nta muntu yobatinya muri abantu mutinye namwe uri kwinyegeza inyuma ya keyboard wandi kutujambo ugomba tugutinye gute. Anyway reka ngaruke kuri message mugabo nakena kimeje umuntu ari anonyme nawe ntacumaze wewe uwo nkanga gute nawe utinya kwiyerekana. Anyway avuga ati iyi mbwa mujeri yiyita Semerera. Encore une fois ibi bintu by'abarundi mwize byo gutukana ijambo mumvise ku muntu umwe novuga w'inkora amaraso afite amaraso ku maboko yiwe ifo console dize deja ugacu uruzura yikoresha ku barundi bene wanyu ico gihe je mbona ko uri umuntu atabwenge bwinshi bufise. Bo usiye ko je kuntuka imbwa ingurube inkoko
Oh well, ivyiwe nawe ntibiri kure. Ebana ivyo wanje biri kure cyane ugeranje n'Uburundi kure cyane gose au sens propre et au sens figuré. Ico nagenda kumenyeshe ijana kwijana. Ico nako ndabereka ko GDP y'Uburundi, GDP umwimbu wose w'Uburundi biliyari canke billion zitatu wozi kuba inshuro 130 na kangahe kugira ngo ronke GDP ya Google. Aga company kamwe kari muri USA mu makampani ashika kumbure ibihumbi. Muri ahantu atabubasha mufise ifo accepter. Murakanga abantu b'abanyagihugu bariko bararima bariko bitera ibigori babosha amaboko, ntabwo mushaka gukanga isi mwewe nabasha mufise ico nagenda kubwiye ntabwo mushaka gutera abantu. Forget about it. Ivyo wanje biri kure cyane gose, ntabwo bamwe ndabafise ko ico no kibamenyesha ntabwo mfise. Okay, ntabwo forget about it. Okay, kuko niyo ntumbero tumucecekeshe. Hanyuma anacho tuma ndavyishura nk'ibi kugira namanga ni kumenga niko mukinuze mu giprote bayita ntuze bold. Okay, shiramanga. Okay, mube muritegura kuza kumwakira ku kibuga c'indege cy'Ubujumbura. Jewe no ivyo ngo umuntu azokusanga ku kibuga ivyo ntibibaho. Je maze kubiga kumanza kuja kubiga by'indege bishika 20 na bingahe bigo bishika 10 na bingahe nta na kimwe ndisanga aho hose. I book booking a flat yanje nka booking a hotel nkagenda ngakora ivyo nkora nkagaruka. Ikibuga cy'Ubujumbura ndamaze kukiza ko akatari gake na kibukinze nkaza nkagenda ubundi munsi nashatse canke abicanye bahavuye mbageze Irahe nzoza tunywe ngahe Bujumbura. Iyo cy'Uburundi nta muntu yakiranguye n'ico wacu twese. So yeah, nitegure kunyakira abakunzi banje abansi banje muzo muri Irahe. Anyway, okay, ngo kuko a 80% mfise amakuru. Amakuru shaka ufite 100%. Ayo makuru fise wewe utafise n'izina, ayo makuru fise ya 80% nayahe uyakuye. Hayo ni rero by'abadede biyemera ngo bafise amakuru. Numvise muri Cape Town hari abantu bahenza abandi baja kubaka office ngo bashiramwo amafoto y'abadede na y'abande, nyuma baruhamagara abantu ngo nimudusange hano, polisi irabacekirira batwara. Abadede muri bajya ko nta nguvu muse muri weak and pathetic weasels. Muri abantu muri faible, nta guverinoma iri faible. Ndabona nk'iyabadede mushobora gufata umuntu ari kuri internet ari ku birometero 800 ibihumbi 800 mukajugumira. Koma mufase kubona umuntu w'umutamakazi nka Magi ariko yikora ibintu vya humanitaire mukajugumira ngo mututuga y'u Rwanda ngo magazo bava gifata. Muri weak and pathetic ntabwo bamushobora gutera abantu. Amakuru fise nurusaku, fise amakuru 80% of what? Ayo makuru fise nayiki. Usivye nyine kwimbonera kora abantu bibihoye babafa kumviriza. Nako ndabwira no muntu w'Cape Town nti no abarundi badaciye ubwenge barumviza abantu babadede badafise ubwenge babahenda bazobamara of course. Anyway, ndiko ndavanga ibintu mwana byose birahuye amfete. N'abandi beshi muzisanga ku bwanyaburunga. Nta muntu numwe yigira isange Burundi mu abantu. Sinzi ko mwahawe courage n'ujya muntu nyambari ya bini, ariko mwe murafata umuntu umwe gusa nawe nyine tuzazi circumstance yaje mu Burundi. Mwaca muva ko abantu bose muzobazana mu Burundi. Mbega ndakubaze wamuhiziwe konzi hari abantu bashika 30 nabangahe leta y'u Burundi yahaye umutahe mpuzamakungu. Mu bindi bihugu utanze umutahe mpuzamakungu igihugu bari mwaca bamufata bakamukuzanira. Voilà, urabona bajya basino bantuze Assange ko amekagumi basaba. Urumva hari umuntu mu gihugu cyo hanze yavuze ngo turafise abantu tugomba kunuka mu Burundi abo 30 nabangahe bafise ibintu vya yino mutahe wagiriza. Hari no murumva icyo gihugu cajanye mu Burundi. Ega mwebwe mbonako ntimumenya faiblesse Burundi bufise mu makungu. Mu makungu Burundi buzi ko ari igihugu c'aba primitive c'aba thugs, nta jambo bashobora kuvuga ngo babumvire. Icura kizi uranye n'iryo ambassadeur ko yidodomba tugomba kugira imigenderane. No, nta muntu ashobora kugendera imigenderane n'abantu baba primitive ngo bajya kwica abantu mu rwego mpuzamakungu vyo bakomerana. Uyu muhizi acafata agapira nahora nari nambaye kavuga ngo nanaguze muri Vietnam, kavuga ngo I love Vietnam, good morning Vietnam. Encore ndakuze kuvuga amavubi good morning Vietnam nindi movie iryoshe. Wa mugabo yiyahura namwe bagiye nanjye ndatanga gusaza memoire agenda. Hari umugabo nyambaye twa William yiyahuye niwe yayikiye, niwe yari umwe mu bakina. Ni movie nziza namushobora kuzoyiraba, irashaje cyane good morning Vietnam. Donc nacengura agapira kanze good morning Vietnam.
hanyuma aca arafata ashiraho meka ko ikintu ciwiwe ngo uyu mukoma ngo ni semerera encore une fois anyita umukoma umuntu uri Burundi kunyita umukoma uba hamwe ibintu byo kugira mu Burundi sinova abo bantu nk'izo nkandagira bitabo zimbonera kure ntazi kwandika ntazi gusoma ntazi ururimi na rumwe n'ubwo we ntabwo azi kwandika uwo mubwiye ati nzanijana ngaho $1 tuje mu Rwanda kuzunguruka cyangwa mu Tanzania yoca yiyahura kuko wita abantu mukoma nkande wewe umuntu vraiment tuvugisha ukuri pe aba bantu bimbonera kure ashobora kwita undi muntu umukoma nkande n'umuntu ashobora no gutanga ikiyumviro cy'ibintu byo gutukana gusa aba badede bo naho n'aba bantu nabwo abatwenga ati niyo mwega niyo mu docteur mugoma muri bijuju urabona ikintu cy'iki docteur nk'icyo cyo twaho turatukana bwa docteur mugabo kiravise ntuzeye licence imyaka 3 canke ne kuri université ukumva ari kuvuga ibintu by'umunyagihugu mwe mwitaba nyamikoma gute muri abantu mudashoboye ku nta petrole nta mazutu nta amabarabara come on ifoko muraba abantu muri ingene mwihagararako jewe mayogoza umuntu yoharira ko natomara ibase umuceri ko natoyimara aze dupinge. Okay, vuba ndabaha umwidondoro wiwe wose nawe tumufise muri VAR sinzi VAR ico gisikora mwokimbwira kuko ndagikeneye amfete iyi ntuze iyi poste na nafise oserie ndashyize muri ya card ndashyize muri ya suite si vous voulez nimba muntu cyo ndiko ndavuga iri muri ya suite mu rugero kurikirane guyimenase so ico kintu ndashyize muri VAR nagiye kukimenya bo umwidondoro wanje ntugoye kumenya je ko ntashira ko niyerekana teje nawe unyegeza nk'imbeba jewe ndiyerekana kubera iki nta cyaha niyagiriza nta cyaha niyagiriza jewe ndaha bon navuye mu Burundi haraheze imyaka 40 ngahe nta muntu nishe mbere wanashaka je nta hantu hamwe nigeze mba muri commune toute la commune ngo muri uwo mwaka muri uko kwezi I don't know kumbera cyo bakora abafe nta namanya abantu bapfe muri commune mugashasha kuvuga ahantu habaye ubwicanyi bukomakomeye jewe sinari impari nta hantu nabonye ndiko ndaraba ngo ariko ari cy'umuntu ndetse guparticipa je nta muntu nishe nta muntu nivye mbo kumbera ngira narivye patiri micungwe sincibuka urabona umuntu yashaje ari bagira tuyatuntu mugabo nta muntu mperaniye umuntu ameraniye je baranshira ngaho ndayamwishure aho nagiye ndaca mu bigo bitandukanye ntabwo nari ntore ntabwo nari ntungane muganga ko nifa nta muntu ndiyaza twafitaniye accrochage zikomakomeye ko nogenda hishahisha ngo umenye umwidodono ngo noko bakabaye so umwidondoro wanje ntugoye kubera nkuko nakubwiye visage yanje iraboneka abantu twiganye twabanye mu Burundi no mu bindi bihugu turandikiranira barambwira ivyo uvuga usigaye urinda kare kutaja muri politique vyakugendekeye gute gumiriza aho nyene ama message ari divers atandukanye nababimbwira mugabo n'abantu tuzi n'abantu bamwe turaganira off uvuye kuri ntuzeye kuri muri privé turaganira kuko turazinanye ntabwo ndumuntu mystérieux ntabwo ndumuntu mystérieux nkuko kwimbwa itukura canke murundi cakenge canke samandare wa ina runyonga ndumuntu ndaha umbona umuntu ashobora kuvuga ugene nakatwariganya kwanza weje reka mbaza ati yo bari wewe kuko wavuze ko wiza aha hantu mugasi nankwibuka neza ni jewe big deal umenye umwidondoro wanje big deal usiye ko abadede mumva urusaku nk'ubu peut-être umenye ko je ne sais pas hari igihe nigeze kuba nkenye nkarara mu nzu mbi ucumva ngo barose ibintu byinshi uvuga je ubuzima bw'iwanje ntabwo ari open book ko mutere mugo nta kintu ufise wonyagiriza canke ngo uvuga ngo noca nimanika woshobora kuvuga ibindi byose navyo no muhizi ariko atanga ayo makuru yambwira ngo aranzi unzi gute unziki bintwaye iki ko ataca haje niyagiriza ivyuzi byo jewe wibaza ko bintera ubwoba ça ne change rien so umuntu ariko atumanya ngo afite amakuru ariko aratanga ngo afite umwidodono ariko aratanga kwandiko nandika n'igitabo mu minsi nzogipublia uwo mwidodono noneho ubone uri open nibaza ko atavye na detail menshi nasize mu gitabo nashyizemo tout chose ni memoire ndiko ndondera mu publisher iramaze kuba edité n'abantu benshi ndamaze gupublia uduportion duke hirya no hino mu ma newspaper mu binyamakuru lokale hano hakimaniza gushira ngaha igihe umwidodono wanje ugiye kuronka rindi
mbwira niba ufise amadolari yo kugura igitabo cyane ko nzokigurisha. So nta bintu bishasha wowe, nta discoveries uhavuzana kuri jewe ko ntazihari. Iyo zazihari nakwiguma ninyegeje nanjye na gukoresha izo konte anonyme nk'izo ziwanyu naserutse ko nzi. So what? Naco kandi nvuga nubwo biyo ndabugira sinari ko guma ninyegeje. Hari abantu benshi amakonde menshi ngabinyegeje, hari abantu benshi bandika ama message binyegeje, hari abantu benshi tuvugana ku matelefone ati jewe sinshobora no kugora comment kubera ibintu impamvu ni nabari hanze. So naje hano kubera nje ndagukonfrontinga, ntabwo ndagutinya ariko na cyane rega haragira igihe abantu bagatimba ibintu byo guhohotera abantu, cyo guhohotera abantu bwagera ibintu bagatimba ivyo navyo kandi ubimenye. Nibutse kandi nkuze kuvuga ibintu by'ibitabo Albert Camus yanditse Le mythe de Sisyphe vers la fin, niho yavuze nyene iyo mythe de Sisyphe imbere yavuga ibindi bintu. Hanyuma muri mythe de Sisyphe mushaka kuja gusoma cyangwa mukamenya iyo mythe Morès ikivuga, niyo yavuze ati un visage qui peine si près de Pierre est déjà Pierre lui-même. Donc iyo visage ya irikira sufferinga, irikira babara, irikira hohoterwa iruhande y'ivyo bibuye, nayo hagera igihe ikaba ikibuye. Haragira igihe tugatimba, okay? Urabona ko na Fose avuga ati je ndabivuga shaka munyice. Urabona ba urico avuga ati twe turabivuga shaka munyice. Urabona ko Musenyeri Serapia Sose ati jewe ndabivuga system shaka munyice. Muzotwica mutumare. No, hagera igihe tugatimba, okay? Hagera igihe tugatimba, n'abarundi burya bazogira igihe batimbe, mukomeze mubakanya gose bazotimba kandi muzobona ubwabo ne bamara kuramuka bikanguye. Ariko na cyane cyo kuvuga ati ndabatinya mwebwe kubera iki, nko navuze ntibishoboka ko ngo nose bisanga kuri aeroport, ivyo ntibishoboka, ivyo mu bifite mwese. Imbona ko yose yaza ko leta y'Uburundi asi na leta kwanza ndiko ndabesha leta ibintu si leta ivyandikira, nimbona ko ziva kuvyandika. Imbona ko zibaza ko hariho igihugu cy'u Burundi gifite ubasha bwo kuja gufata abantu kibasubiza mu Burundi, ivyo forget, ntibishoboka, impossible. James passport zibiri iruhande y'u Burundi, hano banyirukanye noja mu kindi gihugu gifite mu passport n'ibindi shobora kuronka mu residence none. So impossible. Hanyuma kandi ikindi jewe mfise imyaka irengeye Esperance de vie mu Burundi. So nubwo wonyica no bangiye nyene ngamfuye nk'abandi, c'est normal, twese tuzopfa. Daye ndaza abantu benshi bapfuye bakiri bato. Nawe urabazi noneho. So jewe unyishe, so what? Ndagenda umugwe n'abana bo hangayika somehow cyane emotionnellement baza ko financier makumbure assurance yo biyokipa. Mugabo nko nifa twese tuzopfa n'ubundi nubwo tonyicaye, ikindi kizoshobora kuzompitana nibisanzwe. Urupfu no kwanka abantu bimana, urupfu no kwanka no kwisaga Bujumbura yire cyabuca yabiyo possibility ihari by the way. Nizi namba narahinduye ninyegeza ahantu no na comment simagira ngira na email simba nkoresha, yaba ari possible ko nshobora kuzokwisanga ndi Burundi ndiko mba torturer nabo ba fags binkandagira bitabo. Donc umujene wene nogira ndiko ndamuraba nkamenya ko adashobora no kwandika izina giwiwe ariko arantoteza jare kadege. Yaba iyo possibility ihari, je te rassure, mba ninyegeza mwete ubwoba kuko nigo rupfu rwa nyuma rubabaje. Jewe novuga nofuma nicwa na sida, nofata turiti kwa sose, mugabo sinje gutotezwa nizo mbonera kure kuba tortere nizo nkandagira bitabo, okay? So iyo possibility ntiriho, possibility ihari gusa nivyo kuvuga ngo mutu mu burozi nabwo wobuza ndamuzi nazoherera aho numbereye, okay? Yarakoze kwiyerekana. Anywho, sawa abantu b'Imana, mugire weekend nziza cyane mwese. Bye bye.